Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi yashoboye. Duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasenateri baraye batoye bemeza kwambura ubudahangarwa wahoze ari perezida w'igihugu Joseph Kabila. Byasabwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. Kabila usanzwe kandi ari n'umusenateri ubuzima bwe bwose nk'uko byemezwa n'itegeko nshinga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja ubugambanyi, ibyaha by'intambara no gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibirego we ahakana. Abasenateri 88 batoye bemeza ko yamburwa ubwo budahangarwa, 5 barabyanga, amajwi 3 abimpfabusa. Twashatse rero kumenya uko ku ruhande rwe babyakiriye, maze mu kanya kashize mvugana n'ikegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rye PPRD, akaba ari Ferdinand Kambere. Icyo cyemezo cya Sena cyo kumuvaniraho ubudahangarwa kuri twebwe ni ikinamico. Igitangaje kandi ni uko Sena twari tuyitezeho kuba igizwe n'inyangamugayo zizi gutandukanya umusenateri usanzwe n'umusenateri uhoraho. Kuba yaragizwe umusenateri ubuzima bwe bwose ni umwanya w'icyubahiro wahawe wahoze ari umukuru w'igihugu mu gihe ari mu kiruhuko. Iyi myanya yombi aho itandukaniye ni uko umusenateri uhoraho ari umwanya uhabwa uwahoze ari umukuru w'igihugu. Rero iyo agomba gukurikiranwa mu rwego mpanabyaha, hitabazwa itegeko ryo kuwa 26 z'ukwezi kwa karindwi 2018. Ni itegeko ryatowe mbere y'uko tujya mu matora. Ryashyizweho muri gahunda y'ubwumvikane kugira ngo habeho ikindi cyizere ku butegetsi buhererekanywa neza muri demokarasi mu gihugu cyacu. Iryo tegeko rero niryo rireba Joseph Kabila. Ariko abavuga ko bagendeye ku ngingo ya 224, iyo ngingo ntimureba. Iyo ngingo ireba abagize inteko basanzwe. We ntabwo ari mugenzi wabo. Ntabwo yatowe, ntabwo yiyamamaje kugira ngo atorwe, ntagomba guhora yitabira imirimo y'inteko nkabo. We manda ye ntabwo ari y'imyaka 5. Ntibyumvikana ukuntu kuri we bakurikiza amategeko y'imbere muri Sena kubimureba nk'aho ari umusenateri usanzwe. We ntabwo ari umusenateri usanzwe. We yahoze ari umukuru w'igihugu. Mufite uburyo bwo kuba mwajuririra icyo cyemezo cya Sena? Oya, urabona ati mu kubirwanya twivuye inyuma. Yewe niyo bagendera ku ngingo ya 243 ireba ibyo bintu, umucamanza waca urwo rubanza ntabwo ari urukiko rw'ikirenga rwa gisirikare rwatumye atisobanura na rimwe ku byo bamushinja. Nizeye ko mwakurikiye, kubera ko n'ibiganiro mpaka mu nteko byabaye mu mwiherero. N'abashinzwe imikorere ya Sena ntibakurikiye izo mpaka. Abanyamakuru ntibakurikiye izo mpaka. Ahubwo rero iyo koko haba hari ikintu gifatika bashinja Kabila, uwo wari ku mwanya wo gusobanurira rubanda ibintu bifatika bamushinja. Ariko bagendeye ku mpuha zisanzwe ngo yinjiriye Goma kandi bitari byo. Noneho rero ubu rubanda rugiye kwemera ko ari Kabila uteza umutekano muke, ko ari Kabila utuma Tshisekedi adashobora kurangiza iyi ntambara. Ariko se iryo nyereza ry'umutungo bavuga, hagati yabo hari uwo bamagana? Hari uwo se bari bageza imbere y'ubucamanza? Ese ubu ngubu Joseph Kabila aherereye? Ari mu majyepfo ya Afurika. Muzi ko yari yagiyeyo gukurikirana amasomo. Ntabwo yagarutse. Yakomeje kuvuga ko yifuza gutahuka mu gihugu cye. Ferdinand Kambere twavuganaga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaminuza ya Harvard yatanze ikirego ku butegetsi bwa Trump nyuma yo kwamburwa ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri baturutse mu bihugu by'amahanga.
ibintu byongereye ubukana bw'intonganya hagati ya White House na kimwe mu bigo bifite ishema ryishamaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kirego cyatangiwe i Boston, iyi kaminuza yavuze ko ibikorwa by'ubutegetsi binyuranye n'itegeko ku buryo bweruye. Bibaye umunsi umwe nyuma y'uko abategetsi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bavugiye ko bazahagarika gahunda iha uburenganzira Harvard bwo kubona impushya z'abanyeshuri zizwi nka visa. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugizweho na Florentine Kwizera. Ubutegetsi bwa Trump bumenyesha yuko kaminuza ya Harvard itakoze ibikwiye mu ntumbero yo kurwanya urwanko rutota abayahudi no guhindura irisanzwe ikora mu gutanga ibibanza no kwakira abanyeshure, ibirego iyo kaminuza ihakana. Kaminuza ya Harvard ifise abanyeshure b'abanyamahanga bagera ku 6,800 bagize ibice 27% by'abakiriwe uyu mwaka. Mu kirego yatanze, iyo kaminuza ya Harvard iravuga yuko leta ishaka gufuta icakane c'abanyeshure ikoresheje ikaramu gusa, ni ukuvuga abanyeshure baturuka mu mahanga bafise ikibanza gikomeye mu guterera muri iyo kaminuza no mu ntumbero yayo. Iyo kaminuza isaba sentare guhagarika iyo ngingo yarayifashe ejo ku munsi wa kane yo kwaka uburenganzira iyo kaminuza bwo kwemerera abanyeshure bo hanze kwinjira mu gihugu, baba abaza kwiyandikisha kuhiga canke abarungitswe kurahuriranira ubumenyi biciye mu guhanahana abanyeshuri. Perezida wa kaminuza ya Harvard Alan Garber mwibaruwa yanditse yagize ati turiyamirije iyo ngingo idakurikije itegeko kandi atahishingiye. Yanditse kandi avuga ati kwaka uburenganzira Harvard bwo kwakira abanyeshuri bo hanze bikurikiye izindi ngingo nyinshi za leta zo gushaka kuduhasha kubera twahakanye ko kaminuza yambuga ubwigenge bwayo ikemera kuja munsi y'igitutu c'amananiza ya leta adashingiye ku mategeko yo gushaka kuyigenzura mu nyigisho itanga no mu banyeshure ifise. Ubutegetsi bwa Trump bwakomeje gutera igitsure kaminuza ya Harvard n'izindi kaminuza zikomakomeye hejuru yo kuvuga yuko zikwiye kurushaho ivyo zikora mu kugwanya abashigikiye abanyapalestina, bukavuga yuko izo kaminuza zinakumira abafise ivyiyumviro bitihanganira amahinduka bya conservatism. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC mu kanya gato gashize mbere yo gukomeza nakubwira ko umucamanza amaze guhagarika icyemezo cy'ubutegetsi bwa Trump kugeza igihe cyose ikirego cya kaminuza ya Harvard kizumvirwa mu rukiko. Ni saa moya zibura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urumva no kuri Kiss FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Nyubu mu kanya turakomeza nyuma ya kanya gato cyane. Samirana radio yacu dukunda cyane. Ubu ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo yagereho, fungura WhatsApp yawe, ujye handitse mu Cyongereza updates hasi ibumoso, maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza, hanyuma kandi ahanditse mu Cyongereza follow. BBC Gahuza Miryango. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko izafatira Sudani ibindi bihano bishya mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Ni nyuma y'uko yanzuriye ko guverinoma ya Sudani yakoresheje intwaro z'ubumara mu ntambara iri mu gihugu. Guverinoma iyobowe n'igisirikare yamaganye ibyo birego nk'ibishingiye kuri politike kandi ivuga ko ari ibinyoma. Yanavuze ko nta kimenyetso cyerekana ko byabaye. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba uzwi nka RSF yayogoje igihugu mu gihe kirenga imyaka 2, itera amage mabi mu buzima bw'abaturage kurusha handi ku isi. Inkuru ya Anne Soy mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko nta gushidikanya Sudani yakoresheje intwaro za kirimbuzi mu mwaka ushize. Yahise itangiza gahunda yo gufatira ibihano guverinoma ya Sudani birimo gukumira ibicuruzwa biva muri icyo gihugu cyacegeshwe n'intambara ndetse n'inzira yanyuragamwo isaba inguzanyo. Guverinoma ya Sudani iyobowe n'igisirikare yamaganye icyo cyemezo, ivuga ko ari amayeri yo gukingira ikibaba cya politike abafite aho bahuriye n'ibyaha by'intambara byakorewe muri icyo gihugu. Iyi guverinoma yari yarigeze gushinja Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gushigikira no guha intwaro umutwe wa RSF utavuga rumwe nayo n'ubufatanyacyaha mu gutsemba abantu, ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zarabihakanye. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwanzuye ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza Leta ya Sudani yari yarezemo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu.
nkuru ya anisoye mwumvaga mu ijwi rya ivete kabatesi tugeze ku